Kogwa bose nashaka tuvuge dushimangire kuri aya majambo ya Evariste Ndayishimiye yamariko arashikiriza. Hariho amajambo usanga akabereye tukiri ku rugamba twarakunda kuvuga bene ayo majambo atabereye twayita amapupagurwa, hanyuma bayavuga nabo tukabita abapupuzi. Murazi neza yuko ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa ku muneshkure yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Muneshkure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro bibe begeso kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye. Ndabakengurukiye mwese rero mudukurikira muri imicungararo igize igihugu cyacu Burundi. Ndabahaye kaze kandi mwese mudukurikira muri bihugu bibanye ndetse n'abari mu makongo ya kure mwese turabahaye kaze. Namakuru abazendutse aravugwa mu mihinga itandukanye. Ico usabwa byo ndasabone na partage kugira amakuru azaragushikira 5 kuri 5, amakuru aba agezwe ko kumonesha kuri yanyu mukunda ya Isange TV. Uyu umwanya rero w'amakuru agezwe ko uri iyi chaîne yanyu ya Isange TV ibashikiriza amakuru aba yakorewe amatohoza. Nabaye kaze rero amakuru tugira tubashikirize amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira nyuma yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye afashe ingingo yo guha akaruhuko k'izabukuru umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca mu kibanza cyo kuba umupolisi. Ibintu byavugishije amajambo menshi ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'abahinga mu bya politiki bagaruka kuri iyi nyifato y'umukuru w'igihugu yo kwirukana umuntu atarakwiza akaruhuko k'izabukuru. Bakavuga ko ibi byose yoba yarabikoze mugira ngo ashake ko ngo yazopfungisha uyu mushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca nk'ibyashikiye Arengiyome Bunyoni. Ibi rero ntibivugwa ko rumwe n'abahinga mu bya politike bavuga ko Gervas Ndirakobuca ngo yoba agira ngo atoroke igihugu ariyo ngingo yatumye Evariste Ndayishimiye aca amukombora mu gipolisi ariko akaba ashaka guca amuta mu mvuto. Ibi rero biragaragara ko Gervas Ndirakobuca ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye batameraniye neza, icuka kibi kiriko kiragaragara hagati yabo. Ni ibintu rero bitumvikanywe ko ku ndongozi zitandukanye ngaha mu Burundi. Bakavuga ko rero Evariste Ndayishimiye ngiyi nyifato yatanguye kugaragaza yoba ifise byinshi ishatse kuvuga. Gervas Ndirakobuca kuva yagashika mu mabanga yatanguye kunyinyurana n'umukuru w'igihugu. Gervas Ndirakobuca atangira kugaragara nkaho ngo yoba ari ishusho mu mabanga kuko ngo nta ngingo nimwe ikomeye yemerewe gufata, ndetse umukuru w'igihugu yaciye abwira n'abashikiranganje bandi ngo mu gihe boza baba barafise ikibazo ngo baze baramwitura. Ibi rero byahavuye bishavuza umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca. Hussein Rajabu rero mu kuva mu gacerere agaragaje akababaro ntangere, agarutse ku vyakozwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko ngingo yafashe yo gukombora umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca mu mabanga, aho rero yari umupolisi. Kuri ubu rero akaba ari mu karuhuko k'izabukuru nubwo bivuga ko yobe yaragahawe atarakwiza imyaka yo kuja mu zabukuru. Hussein Rajabu rero amajambo ashikirije ateye ubwoba, avuze byose nta na kimwe asigaje ku byashikiye Gervas Ndirakobuca ndetse yifatiye ku gahanga umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Hussein Rajabu rero ari muri bamwe mu bagwaniye u Burundi, aho ndetse anavuga ko yafatikanyije no umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo ku rugamba bwo kurwanirira igihugu cy'u Burundi, nubwo wewe yaciye aja mu buhungiro ariko avuga ko isaha n'isaha atazokwemera ko ibintu bisobora kuba bibi mu gihugu ngo baraba. Avuze ko rero ibishoboka byose bizokogwa. Ibyo avuze rero biteye ubwoba Barundi ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nk'uko mubyumvishe mu majambo yariko arashikiriza. Naho bubanzaho rero igihano cyo gupfungwa imyaka 20 kumbonera kure yishe umuntu, urubanza rudakunze kuboneka mu gihugu kububisha budakunda guhanwa.
Kuwa 20 Rusama 2025 kuwa kane igenekerezo rya 16 Rusama sentare nkuru ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi yaraciriye Ntibazonkiza Elise umusore w'imbonerakure umunyororo w'imyaka 20 ku caha co kwica barasurwa umugabo w'imyaka 50 wo ku mutumba wa Buhororo ya kabiri. Ivyo vyabaye kuwa 12 Rusama igihe barasurwa yaja kwa Jean-Marie Nsengiyumva yari yaguranye amafaranga ngo ayamusubize. Ntibazonkiza Elise umugenzi wa Nsengiyumva Jean-Marie yahavuye agandagura barasurwa amukubise bikomeye. Imbere y'abacamanza Elise yaremeye icaha avuga ko yakoze ico caha afadikanije n'uwundi musore w'imbonerakure ubu wewe akaba yaraciye ahunga. Hampande y'uwo munyororo sentare yategetse ko ategerezwa gutanga imiliyoni 10 z'amafaranga y'amarundi ku miryango y'umuhisi. Nubwo urwo rubanza rushimwa umubabaro uracari wose mu muryango w'uwishwe, ikiziga kiracari mu buruhukiro bw'ibitaro vya Bubanza. Abagira bati ntaco dufise, abishe dawe wacu nibo bakwiriye no kumuhambisha. Niko watangajwe n'umwe muri uwo muryango wiburiye uwabo. Uru rubanza rubaye mu gihe kandi imbonerakure zigoma zagirizwa amabi zikadomwako kandi n'urutoke mu mabi atandukanye, iterabwoba no gukubagura abantu, ariko ubutungane ntibugire ico bukoze. Kubw'umwe mu baserukira ishirahamwe ryigenga, urwo rubanza ni intambwe ikomeye ariko ruracari rumwe. Imanza nyinshi zivugwamwo imbonerakure ntizigera zigira ico zishikako. Harageze rero ko igisata c'ubutungane kivavanura ingeso yo kudahana ubutungane butunganirize bose. Igitsure ubu kiri ku ndongozi kugira ngo zitore zongere zicire urubanza uwundi uvugwa muri ayo mabi akiri mu kinyegero, kuko kubw'abanyagihugu babibubanza n'abandi urubanza rumwe ngo ntiruhagije kugira ngo hagarukanwe umwizero ku gisata kibamwo kibona ko kivavanure mu gushira mu ngiro amategeko. Naho rero mu yandi makuru kandi tuyabandanirije kubiriko biravugwa ku mutumba wa Mpambaro ya mbere muri komine ya Rugombo mu ntara ya Cibitoke, hari kuvuga ko hariko araba ikena ry'amazi meza. Kuri uyu mutumba buri munsi abakenyezi, abana n'abandi bose bamanuka ku ruzi Nyakagunda kuvoma amazi, kandi amazi ameze nabi. Ayo mazi naho ari mabi kandi ashobora gutera indwara, niyo bakoresha ubuzima bwa misi yose, ndetse bakanayatekesha, ayandi bakayanywa, ayandi bakayoga, ndetse bakanayamesesha. Kubera ko ngo aka gace rero katagira amazi meza, nta kundi ngo baba babigenza. Amazi meza kugira umuntu ayaronke ngo ayagura amafaranga y'amarundi hagati y'igihumbi n'ibihumbi 2 by'amarundi kw'ibido imwe. Ivyo navyo rero ngo abanyagihugu bafise amikoro make ntabyo baba bashoboye. Jacqueline Ndikumana twasanze ku nkengero y'uruzi Nyakagunda kuri uyu wa kane igenekerezo rya 15 Rusama yavuze ko aya mazi ari mabi, ariko ngariyo yonyene bafise, nta gituma rero indwara, ntabwo batinya indwara ngo yobatera. Amajambo arimwo akababaro kadasanzwe. Bavuga ko iyo imvura iguye abantu bariruhutsa cane, ngo amazi y'imvura barayareka bakayabika kugira ngo bayakoresha iminsi mikeyi imbere yuko basubira kwifashisha ayo mazi y'urwo ruzi. Abanyagihugu bakaba basaba inzego zibijejwe, abajejwe intwaro, abashinga amateka, ndetse n'abandi bose bazotorwa mu matora yimirije ko ngo bofata iyo ngorane mu minwe. Abanyagihugu barakeneye amazi meza kuko ngo ari ubuzima kandi ari uburenganzira bwabo cyangwa se bw'umunyagihugu uwo ari we wese nk'uko bavyidoga.
Reka rero mbe mbashimiye mwese mwari kumwe natwe mu makuru twari turabashikiriza kuri iyi saha tubaye tuyasozera ngaha turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko.